abantu bona tacu bakumari atakintu positive ariko barakuzanira mu buzima bwawe kubera ko bagira abagenzi kubera ko ugendana nabo umuntu atanyungu. Bakunzi bahori Kanani TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, no vyagiye hahera cyane. Nezerejwe no kuza imbere yawe muri iki gitondo ciza cy'umugisha. Mwami Imana ndirimba ishimwe ryawe, ninahaza izina ryawe ko atarindi rikwiye kuri nahazwa no gushima atari ryawe gusa, kuko ni izina ryiza. Twaronkeyemo amahoro, twaronkeyemo umugisha, twaronkeyemo ubwiza n'ubwenge, bigatuma Mwami Imana tuba mu mahoro n'umutekano wawe ntangere, kuko turongorwa na mpemu wawe wera. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje kuri ubwo rukundo n'ubwo buntu batugiriye. Icubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe Kristo Yesu, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ni waba ushaka kugira urugo rurimwe umugisha w'Imana, umve ibyo ukwiye kwirinda. Haleluya. Bantu b'Imana, hari ibintu ntube gutera kamo kandi ndazi ko ari cyo kintu kiko kirasambura ingo nyinshi uyu munsi. Ukwiye kwirinda cyane, kuko umugwanizi azi neza ahantu afatira abantu kugira ngo abononere. Haleluya. Reka dusome mu Migani, turahera igice cya 2 duhere ku murongo w'10 dushikane ku murongo w'19. Ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Amakenga azoguteramira, gutahura kuzokuzigama. Ngo bigukize inzira y'ikibi, n'abantu badadika bata inzira zo kugororoka, ngo bagendere mu nzira z'umuzimagiza. Banezererwa gukora ikibi, bahimbagwa n'ibibi byabo. Inzira zabo ziragora amanzi, n'ingendo zabo ni inzinguzingu. Kandi ngo bigukize umugore w'umusambanyikazi, mbere bigukize umunyamahangakazi ahemanisha amajambo yiwe. Yataye umukunzi wo mu buto bwiwe, yibagiye isezerano ry'Imana yiwe, kuko inzo yiwe ihengamiye mu rupfu, kandi inzira ziwe zija mu bapfuye. Abaja iwe naho bazokwigera bagaruka namba, kandi ntibashikira inzira z'ubugingo. Imana idufashe. Urumvise umuntu by'ukuri yifuza ku rugo rwiwe ruwamo amahoro, yifuza ku rugo rwiwe rugira umugisha, yifuza ku rugo rwiwe rukomera. Mwumvise ibintu akwiye kwirinda. Kandi bibantu b'Imana uyu munsi kuri biriko birasambuza ingo nyinshi, je narababwiye ngo umuntu w'Imana, ndakubwiye ku rugo sugwawe. Ndasubiye kubikubwira kandi uvyumve kandi uvyemere kandi uvyizere. Urugo sugwawe. Imana ibintu yaguhaye si byawe n'intizanyo y'Imana. Abana yaguhaye sabawe n'ab'Imana. Umugore yaguhaye si uwawe n'uw'Imana. Umugabo Imana yaguhaye si uwawe n'uw'Imana. Haleluya. Rero umenye ngo igihe cyose utari kurakora inshingano zawe neza, Imana izobikubaza. Haleluya. Urafise compte à rendre. Rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe, kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwawe. Umbise ubwenge nibwaja mu mutima wawe, hari abantu uzokwirinda, hari ibintu uzokwirinda. Hari abantu mu migani usomye igice ca mbere, ni muri Zaburi yavuga ko ubundi umuntu w'umugororotsi kirazira ko kwagendana n'abacokoranye, ko yicarana nabo, kwagendana n'abantu atacu bimbura atacu bamaze. Abantu bakujana mu nzira mbi, abanyavya. Ijambo ry'Imana rirabibuza. Reka dushake tuhasome muri Zaburi ya mbere.
Ibuga Imana nta kintu na kimwe itatugiriye ngo harahiriwe umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi. Urumva hariho umuntu akosha akakubara ati we none uratungwa n'umugore umwe cyangwa ubundi akakubwira ati wowe uratungwa n'umugabo umwe atereka shareka no kuraba kimanje mahajyaye gishobora kudakira gufinansa. Urumva abanyakibi barahari, abantu bosha abandi nabi. Wumva renga umuhigo bari ngo harahira umuntu ataja mu mohe y'abanyakibi ngo adahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Urumva iyo abonye umuntu ahuye nawe akabona ariko amujana ahantu hatari uno nyene acayiruka akamuhunga. Hariho n'abantu bemere bakagira ibiganiro n'abantu b'abanyabyaha bakicarana akabaganira ibintu abona bishobora kumujana ahantu batariho. Ariko umugororotsi umuntu ashaka ko ubugingo bwiwe butandura, ibyo biganiro aca bihunga bivamo. Ngo ariko ngo aticara n'abacokoranye ngo ariko ibimuhimbara ngo biri mu byagezwe by'Uhoraho. Mwumvise ibihimbara umugororotsi, ibihimbara umuntu ashaka kubaka urugo rwiwe neza biba mu byagezwe by'Uhoraho. Haleluya. Agenda uko ijambo ry'Imana rivuga. Iki jambo ry'Imana ryanka nawe aracanga, iki jambo ry'Imana rikunda nawe aragikunda. Haleluya. Kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Mwavyumvise? Ibyagezwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro, akavuga ati nta ikintu akakivuga ngo naho noba ndi jenyene, naho noba ndi mwisi ndi jenya atawundi muntu n'umwanzi, akavuga ati iki kintu sindagikora kuko icyagezwe cy'Uhoraho kirakibuza. Hariho n'abantu usanga bashika ahantu mu mahanga hewe wanabarabu gatangara uti none ujya ni wa muntu narinzi, ukamenga atinya ijisho ry'abantu usumba uko yotenya ijisho ry'Imana. Rero umugorotsi ntatinya ijisho ry'abantu ahubwo atinya ijisho ry'Imana, kwazi ko ijisho ry'Imana ribona no mu mutima. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi ukumenya kuzohimbara ubugingo bwiwe. Urumva kumenya ikintu cyose akashaka kumenya ikiba kamenya icyatumye cyo kibikiba, iciza kamenya ingene yogi teza imbere. Urumva ikiba kamenya ingene nagihugu. Urumva kumenya. Haleluya. Amakenga azoguteramira, ugutahura kuzoguzigama ngo bigukize inzira zikibi n'abantu badadika. Wavyumvise? Ugutahura ukavuga uti aba bantu firiko turagendana, mbega aya majoro bataha, mbega aya majoro ni mazima, mbega aya marigara babamwo, mbega yazo anyunguriki, mbega aya majoro ntaha anyunguriki. Ikintu cyose ukamenya kugishira ku munzani, ukaraba ikintu positive cyangwa ikintu negative. Niwabona negative domina, reka ico kintu ubona ari kibi kireke. Umuntu atahura, umuntu umunyabwenge amenya gushira ku munzani ikintu cyose ariko arakora. Mbega iki ntabo ndiko ndakora ntabo kibangamira, mbega nta kintu cica, mbega ikiye kirimo inyungu imeze gute. Umuntu w'ubwenge iminsi yose yama yiyumvira inyungu ariko araronka mu kintu, ikintu kitakuzanira inyungu kubera ko kigumamo. Abantu bona tacho bakumari atakintu positive ariko barakuzanira mu buzima bwawe kubera ko bagira bagenzi, kubera ko ugendana nabo. Umuntu atanyungu mureke ngo batinzira zo kugororoka ngo bagendere mu nzira z'umuzima bwiza. Mwavyumvise? Mbega murazi yuko burya iyo ugendana n'abantu b'ingeso mbi, naho ufise ingeso nziza, ingeso zawe nziza zipfuka asanga wafashe za ngeso z'ababandi mugendana mbi. Nta bantu je ndabizi ibyo bintu, ndabizi. Ugasanga hari ibintu utanagerageza gukora mugabo kubera abantu mugendana ukumva umengo nawe nanje ifokosa nabage. Kuko niwo witega umuntu mugendana hajya ni igice cy'ubuzima bwawe, igice cy'ubuzima bwawe. Rero none ibaze uri kugendana n'umuntu ariko akujana mu bintu bitameze neza. Ngo banezererwa ukora ibibi
bahimbagwa n'ibibi vyabo. Urumva ni ukuri hariho abantu ubuzima bwiwe buri mu mwiza kandi bikamunezera, akumva vyarahise, akumva ari ubuhizi kugira abahabara gauche à droite, akumva byarahise, ariko biba biko birakudezonora, biko winjira abadayimoni muri wewe uri kukwega umukoshe n'umwaka ku buzima bwawe. Nawe ukabuzi ngo n'ubuhizi, mugabo uri kuriyonona, uri kuronona urugo rwawe, uri kuronona abana bawe, uri kwiyica nawe ubwawe. Mugabo kubuzi ngo warahise, ngo ufata umukobwa aho ushakiye, igihe ushakiye, kubera amahera ufise, kubera uri kuriyica, uri kuriyanduza, uri kurihumanya, kuko ntibigusiga uko. Ngo bahimbagwa n'ibibi byabo, inzira zabo ziragora manzi, n'ingendo zabo ni inzinguzingu. Mwavyumvise? Inzira zabo ziragora manzi, ibintu byabo ntibishobora gutumbera. Oya ntibishobora, kuko Imana ntiba muri ibyo. Ngo kandi ngo bigukize umugore w'umusambanyikazi, w'umusambanyikazi, mbere bigukize umunyamahanga kazi ahemanisha amajambo yiwe. Urumva igihe wogendera muri ivyo vyaha, haraho bibaza ngo washoboye abo nyene muba muri ko muragendana, muga ntumenye ko ahubwo ari wewe bashoboye. Ntumenye ko ari wewe bashoboye, ugasanga umutima wawe barawutwaye, ugasanga umutima wawe barawutwaye, waracuramye, ugasanga we ibyo wakoreye, ibyo waruhiye biriko biribwa n'abandi, ugasanga urugo rwawe rumwe agahinda n'umubabaro, ugasanga wateye ibikomere abana bawe kandi ari bo bokugize ejo wewe utakibashije, ariko ugasanga ni babandi bazovuga ngo ntitwigeze tukubona, tugukeneye, nawe ubu dukeneye ntushobora kutubona. Urashobora kwibaza, hariho abantu nzi nukuri umupapa yarabarihiye amashuri abana, mugabo ntibigera bamubona. Aramubwira ati papa, aja kugira abana ngo nimuze ngo ndabahe ibintu, eritaje ndabereka, ati ntavyo dukeneye, tuzokwironderera ibyacu. Aragwara arinda apfa, baje muri anterema. Kubera iki? Abagore b'abasambanyikazi, gafana gahinda n'umubabaro. Muntu w'Imana, ico imbuto uri kurabiba nizo kwimbura, ariko ndakwinginga biba nziza, aho nyene ugeze wogaruka kandi vyokunda, usaba imbabazi. Ni wawe warabakomerekeje abana, warakomerekeje umugore canke warakomerekeje umugabo wawe, umva garuka usaba imbabazi. Imana yiteguye kukugirira neza kugira ngo uzugira iherezo ryiza. Haleluya. Kuko ngumva ngo umugore umva kandi ngo bigukize umugore w'umusambanyikazi, mbere bigukize umunyamahanga kazi ahemanisha amajambo yiwe. Araguhema akakubwira kuri gitangaza, akakubwira ibintu, akagukorera ibintu, nawe ukarende kugira ngo wakunzwe, kumbe yakunze ibyo ariko agukuramo. Uyu munsi wowe utakibifise ntawe uzosubira kubona. Araguhema. Haleluya. Ngo yataye umukunzi wo mu buto bwiwe, yibagira isezerano ry'Imana yiwe. Urumva yananiwe kubaka ugwiwe, wumva yo kubaka ugwawe, wumva we yo kugirira neza n'ugwe gwaramunaniye, ubundi yamutaye kubera iki? Ako ndibushana kugira n'ubwenge ngo mwiyumvire. Aba yamutaye kubera iki? Biba byamunaniye kubera iki? We niwe byokunda, akunda ibyumuha. Ngo kuko inzu yiwe ihengamiye mu rupfu. Wabyumvise? Inzu yiwe ngo ihengamiye mu rupfu, ariko kujana mu rupfu. Haleluya. Urupfu utashobora kwikuramo. Ngo kandi inzira ziwe zija mu bapfuye. Ngo abajiwe nta bazokwigera bagaruka namba, kandi ntibazoshikira inzira z'ubugingo. Wumvise? Wewe uja muri ivyo, ijambo ry'Imana riko kubwira ngo uri kuritwara we wenyene mu rupfu, nta bugingo buzima uzobona, nta bugingo budashira uzobona. Umugabane wawe nugupfa ukibagirana, ariko
Imana yacu ni nyambabazi, Imana yacu igira neza, Imana yacu igutegeye ibiganza kugira ngo ikugire neza. Hindukira ugaruke, igufitiye imbabazi nyinshi n'urukundo rwinshi. Igukiza abo bagore b'ivyigenzi, igukiza abo bagabo b'ivyigenzi, kuko byose birashoboka. Imana yacu nta na kimwe kinanira. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Imana y'imbabazi n'urukundo, ndagushima kandi ndakuninahaza. Imisi yose Mwami Imana utwitaho, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, n'ubu uriko uratugaburira, uriko uradukebura, uriko uratwigisha kugira ngo dushobore kubaka ingo nziza zirimwo amahoro n'umunezero wawe, kugira ngo nawe Mwami Imana ubashe kuronka inzira yo kuzishigikira kugira ngo zikomere, kuko wewe aho uri haba amahoro, haba umunezero. Urakoze nyaguhoraho, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.